Gufatana mu nda, gusenyera ku mugozi umwe, ibi ngo ni bimwe mu vyoranga abarundi kugira ngo igihugu gitere imbere. Faustin Ndikumana, umuyobozi ku rwego rw'igihugu w'ishirahamwe Parseme, yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gihe abarundi buca bahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Ngiye twimirije kuzoshikira imyaka 60 Uburundi bwikukiye, na cyane cyane no munsi naho buca duhimbaza umunsi mukuru w'abarundi mwishirahamwe Parseme. Sinumva ko arisekeza mugabo turateye akamu mu gihugu yuko teme yitwa cohesion nationale, kunywana no gufatana mu nda kw'abarundi, ko vyoba ibintu bigigurirwa deba guhara, kuko tubona neza yuko ariyo ntango yo kugira igihugu c'Uburundi kitinde cogorora. No mu bindi bihugu niko vyagenze. La cohesion nationale, gufatana mu nda, kunywana, gusenyera ku mugozi umwe ko abarundi kugeze. Mu bisanzwe ico gisigura iki cohesion nationale, gufatana mu nda? Nukuvuga turashaka tuti mbega no n'abarundi barumva yuko basangiye igihugu, un sentiment d'appartenance nationale. Mbega abarundi barumva ko bashaka kubana, vivre voir collectif. Mbega abarundi barumva ko basangiye kahise na kazoza babandanya kugasangira. Mbega abarundi barumva ko bashobora kuba bangana imbere y'amategeko mu mahirwe yo gushikira ivy'igihugu, kungana amategeko canke mu mahirwe umuntu wese akuva ko yisanzwe. Mbega umurundi arumva ko haba agaciro mu gushikiriza ibyo yifuza mu gihugu kubera ari umurundi adashobora guhezwa mu byo ashaka gushikiriza. Mbega mu Burundi nta bariko baratunga umurengera kandi bidaciye ku nguvu zabo, ugasanga ubukene bumwe bamwe baja mu bukene budasanzwe ari benshi, abandi hari umugwi muto ushobora kuri kwatungura. Ivyo rero ni ibibazo bibangamira cohesion nationale. Ntabahezwa mu mabanga, ntaba bibera kumugara. Ni ibintu vyinshi rero bituma gufatana mu nda kw'abarundi gusubira inyuma. Tukaba tuvuga tuti ko kwifashe gute. Cohesion nationale yaragiramirwa nabi cyane. Kwereka dufatiye ku myaka 60 Burundi bwikukiye. Uravye kuva Burundi bucikukira mu 62 gushika mu 2020, Uburundi ntibwigeze bugira agahengwe k'imyaka 10 yo gutekana, abantu baja kukiva tanduru za politike bariko barumva ziriko zirazinga mu gihugu. Za karoro ushobora kubigaruka ko bakiri bato canke n'abandi baci bavyibuka. Twikukiye mu 62, mugabe imyaka 4 ya mbere kuva 62 gushika 66, abarundi abo tuti turikuye kwikwa bakava amahanga, mugabe byaciye byagucobona neza ko hariho ingorane. Ubwa mbere bwikukiye hacatangura urya rubanza bw'abaganda b'umwami rwa Gasore. Abaganda rwa Gasore basanga harimo abo bita bakuze biwe, abo bitwa abavyara bo kwase wabo. Byose byaciye bituma intwaro ya cami yarugo ico gihugu umengo iramanyutse mo kubiri. Amareta y'ico gihe muri yo myaka 4 ya mbere harabaye amareta ashika ku 8 mu myaka 4. Haraganda bugwa umushikiranganje wa mbere. Ikirimba c'umwami kirategwa mu 65. Umushikiranganje wa mbere arahunga, umwami arahunga, igihugu gisigara atamutware gifise. Gushika mu 66 bimi ku mundi mwami nawe nyene ntaragame acarasenyurwa, acarakugwa n'intwara republika. Mu myaka 4 gusa umbi byari baye mu Burundi. Mu 66 gushika mu 76 mu republika ya mbere haci hari ibintu bimera nka gutoteza abita para monarchiste bashiki intwaro ya cama, kandi birumvikana intwaro shashije ishaka gutoteza abitwa ko bahora bashiki ivy'imiro bene ivyo. 69 abantu baragandagurwa. 71 twafere kumbe abantu baragandagurwa, byo twafere ngumburanye, bamwe barapfungwa abandi baratoti. 72 bararirangwa rirarenga, ntawo binda kubisubiramo. Gushika 76 igihugu mengo kirakwa. Mu 76 ntwara Afrika ya kabiri gushika 87 imyaka ya mbere ibikorwa birakogwa, muga myaka ya nyuma bimwe byo gukumirana birasubira biragaruka, mashuri iki induru z'amashengero na leta biragaruka. 87 intwara ya gatatije yagarika gatatije 88 ntega amaranga ati nakubonye. Amazira n'ubumwe bw'abarundi arasinywa 91 igihugu harataba amatake ngaho Bujumbura. Mu 93 imigambwe ije kampani kiba mu nduru zo
zo kuzuriranira kabuze 93 umukuru w'igihugu aragandagurwa ubwicanyi bukwira igihugu cyose abantu barasubira guhunga haza na phénomène y'abadeplace haraza cyitwa convention de gouvernement muri ico gihe nayo nyene biraka ico gihe ho byarabaye aho bishika aho Burundi buja mu nama bugaserukirwa n'amadelegation abiri umukuru w'igihugu afata indege agiye mu nama ya UIWA umushiranganje wa mbere wacu afata indege ya permit baca bagurira wundi ata delegation n'imiramutsi yindi aho urumva twari two tugira ataburamutse wundi bose tuvuga ngo bari mu nama habuye yagarutse mugire yambara gicira jamwo iradukonga tazira akabandanya ntuze amataki mikazakinama za Musaga nahandi amasezerano yarusha sinywe intambara isasa nimera nibanda 2005 gushika mu gatara amatora abaye barundi baravuga bati umugabo mushasha urashitse amatora arabaye kiraruha gahero umugabo nawe nyene ushitse bibanza kugora muri za politique muri ibintu byabaye bya crise bya Rajab umugambwe birawugora bigira ngo nabaraja bayi nabahehe biranka ugasanga hakuja muri ryaterambere nivyo biriko birawubo gindana mu 2010 bamwe barava mu matora bavuye mu matora umukuru wa FNL asubira guhunga hazinga vya DC ikibiri di tukaguma mu nduru za politiki mu 2015 ntawo kuri barabivuga tase mu biri bikiringa abantu barasubira barahunga ubwicaye gushika mu 2020 none gahemwe ntihageze yuko tuvuga tuti ivyo bintu tubisezerere nibibe bikigaruka muri iki gihugu cy'u Burundi nico gituma twavuga mu mwaka w'2022 imyaka 60 ko kwiyumvira ku buryo bundi buzoragwa igihugu kimeze neza uko bijanye na cohesion nationale abantu bashaka gukumirwa na vyinshi bashaka gukumirwa kubera amadini kubera ubwoko kubera imigambwe kubera intara n'ibintu vyinshi nayo n'abantu bashobora kuja hamwe arabantu bakabwi kabagenzi basangiye inyungu n'umugabo bagakumira abandi ivyo ni ibintu rero n'umuntu ntazobara umuntu kwa kubine gusa n'ubwoko ashaka gukubirwa no mu mugambi imigambi kumira n'ibintu byagiye biraboneka nico gituma tuvuga tuti harageze yuko yakohezo na siguru tuyidebatako kugira dufate umurimo kuko nta gihona kimwe gishobora gutera imbere ico bibazo kitavyicariye none twovuga muri parseme dusabye muri parseme tuvuga tuti kugira iyo nzu umushinga cohesion uboneke kujya babubaka inzu hakaba fondation hanyuma fondation n'umushinge hanyuma hakabi impome zifata inzu hama inzu gasakaba tuvuga ibyo gira fondation nibigi dufatira no kubindi bihugu vyose biragira fondation gatuti nubwo twadutandukanijwe nibi hari ibintu biduhuza ibi waba mu mugambo uyu waba mu bwoko ibi tubifatiye kugira tuvyibuke tubiha agaciro bidufatire yako twumve ko tubisanye ivyo rero twe dufatira ku bintu bitanu ubwa mbere nivyo muri iyo fondation ubwa mbere ni kwibwa ko Burundi ari igihugu cabayeho kuva kera atari igihugu cabaye cashizweho n'abakolonizateur mu gihugu vyinshi bagiye baregeranya amatribi abantu badasangiye niki babegeranya mugabo igihugu cy'u Burundi mu gifaransa ni existence multiséculaire kizana keraza sasa abadagi cyangwa babirigi bagishizeho ngo bagisanzeho kihari ico ni kiyo ni element kigira kabiri twica dusanzwe ufise ururimi rumwe ni mico imwe ururimi rumwe ninde yovuga ko ari we yaruzanye muragira ubutoma tohoza batubwira baruzanye mu moko yishira mu Burundi abaruzanye abagwado bose bavuga uruhe kera imbere uko badobota ikirundi ni ururimi turarusangiye hanyuma ikindi naco nubwo abarundi babarashwanye mugabo turafise amasezerano tumaze gusinyiranira yo kubana maho naya rero umwe gwarundi turiko busha duhimba harona yarushagiye kuyuhirira iyo ni yakini ntuze ikindi yindi yakane dushira nizi ncungu ivyumviro byaje bitwereza hariho umugana tori umugani dovugwa gasore nandadayimikyo twari tubashira kuri zijya noti tukagira iki nuko hari ivyumviro byabo ufasha n'abarundi nyimba aho bahari ishuri rigigisha ivyo vyumviro vya izo turaja kudepoza gerbe do faire gusa
ku munsi umwe ngo tugenda ryama discours nk'ijya discours ya Rwagasore turayishyiramo tukavuga tuti ibe centre culturel yo kwigisha culture politique yo kwigisha imico myiza ya politique ijya discours umvise ngena abantu abatsinze ntimushira isoni ntimwishime nzobahana nimutoteza abandi ntabyo mwumva turabikurikiza ngo twira ikindi gira gatanu ni concept bushinga nahe yabaye okay burya abarundi inose bushinga nahe berekana yuko ikintu bitima ico myiza ko ari bituma society ba igihugu kiba ubuntu kutabinjya kutagira iki ibyo ni bya twabisanze iryo zini ico kiyo mo bushinga nahe twarisanze nuvuga ko abakera bari bazi ingene society geza kuba ivyo revyo duha fondation ibibaje kuduha fondation inkingi zigirwa n'izine inkingi ya mbere dukorera n'ahandi byagenda ni inkingi ivuga ati ni gute abarundi batosura guteranywa n'ibintu by'amatora atunganywa gute imigambo yokora gute abantu barashikira ku rubuga ku buryo atakintu na kimwe kijaye n'ivuga ngo abantu ngene bashikira ubutegetsi n'amatora gisubira n'ahandi cyo bita gouvernance electorale na transparence ibyo banza kubisezerera bibera mu muco tutinda ibyo turabisezereye abantu bazorongurwa nuko batsinze byo kuri atakuvuga ati urazi yo amatora abantu batayimeje imiki baca bashaka kuvuga ngo ubutegetsi nitubwemera abandi bagaca bashaka kuvuga ati murabwemera mwanguha kubezora ico ni kitugeza kugishikira niyo nkingi ya kabiri ni leta administration itikorera abayirimo batikorera bariko barakorera abantu mbega haje bavuga ngo utandukanye amabanga ya politique n'amabanga y'ubuhinga no kugira abantu bose bashobore kuba gushaka bayayikate dushatse shoboke ibyo kwerekana amatungo abo muri administration abo mu ntwaro imbere yo kwinjira no kuva no kubibutsa yuko batagiye kwihereza ijyanye batagiye kwihereza ibijanye none ni na incompatibilité no kudahuza abantu tuti abantu bari mu nzego babwiza kumenya yuko uri mu nzego utabugira wihe amavantage canke utabugira wihereze kubijanye n'igiturire n'ibyo nkuvuga uti ndi umushikiranganje canke ndi mustanteri nshinga societe mbwa muri iyo societe yuwanje nukuvuga ko mu commune yanje nta wundi muntu asubira gushorerwa atari mustanteri canke ari buramatari ugasanga yamabanga ya leta hakuyakorera ku nyungu z'igihugu ahubwo ugiye kuyatungira mu bikorera ivyawe hameze cyo wigende iyo rero niyo bafite egalite de kuvuga ingene turanyene tuyubaka niyo inkingi hose niko byagiye